Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hama kwa Islam muri Imana abane namwe. Nungiye kora musakanda ikuze muri Imana muherereye hose Imana ibane namwe. Kwa twara musamahoro, kwa tumeze neza. Hama nibaze yuko je mbona ngaye imbere beshi nibaze ko tanga mucisi imbere zanyu mumenyereye ni Dr. Swale ni jewe online TV ni YouTube yacu. Hama nizire yuko ibiganiro byacu bibashikira umuherereye hose n'ikiriya zacu bibashikira umuherereye hose. Naravuze yuko nta zindi nyigisho muzoronka zifise intuzeye inyigisho ku mubiri wanyu uretse kuri TV Dr. Swale TV kugerekeye uburozi gusa. Hama nta yindi TV iduca ibiganiro bishobora kurabwa ko n'abana bose uhereye ku mutamakazi umupapa umumana umwana uretse TV Dr. Swale TV. Ni TV ica ibiganiro vyigisha kandi ibiganiro biciye mu ndero ndundi. Mwene wacu aho uherereye hose dushimire kwanza Imana y'ijuru n'isi, dushimire n'indongozi turongoye ziragahora ku ngoma imyaka yose kubera tubaye umutekano mwiza, turara neza, tumiriwe neza. Muncamake nizire yuko muheruka natanze inyigisho yerekeye season ya mbere episode ya 3 ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe canke umuntu yafunzwe. Mbe kurogwa gisigura iki? Kurogwa ni kuvuga yuko n'ubwoko bw'indwara zikogwa biciye mu bwami bune. Biciye mu bwami Turabiyu, Maiyu, Hawaiyu na Turabiyu, Maiyu, Hawaiyu na Nariyu. Ni kuvuga iki? Uburozi ni indwara ikogwa iciye mu bwami bune, iciye mu bwami bwo mu kuzimu, mu bwami bwo mu mazi, mu bwami bwo mu muyaga no mu bwami bwo mu muriro. Aho rero mumanze mwicareza mutekana mumanze mashire pwede mumanze mashire agapwe akaburungu. Mvuze ati uburozi ni indwara ikogwa bakayitamwo umuntu, ikozwe n'abantu babi biciye muri mu kuzimu. Ni kuvuga iki? Hariho amashetani ahantu hayo atuye, yibera mu kuzimu. Mbo ubwo rero nabo nyine muri bajyanye ba mu kuzimu hariho amashetani mabi, nashitani gigera bagize rigira nte yoyo avuga ati ashokwana n'abarozi. Ndufata nkaruka tu akagena nk'ubanyi wawe cyangwa so wanyu cyangwa nyokwanyu cyangwa mama wawe cyangwa mwene wanyu mukamusaniye beef keshi na keshi ile bintu byo miryango n'ibintu byo guhanahana uburozi kanaka apfuye agahereza undi uburozi n'azoroge bigashoka singa wewe barabiguha biravyasi ushaka kuvyanga mu buryo bashaka kukuzanira ubwo burozi kugira ngo uzoroge mu buryo ubwo mubiri kutubona n'amaso ku yandi cyo bakaza mu nzozi mu ndoto bakabiguka vyanga kege amaze kubona ko byaniranye cyo gikurikana igiki ni guca girane ni guca bagenda bakagenda kurondera umuntu w'umurozi ahagirane ashobora kubafasha kugirane ashobora kubafasha kukuroga wewe baca bikura kuri amashetani hehe yo yaturabiye amashani hehe yo mu kuzimu. Binacho gituma cyo gasanga undi nawe bamuroze bisunziki amashetani yo mu kiyaga, abana ngasanga bamuroze bisunziki amashetani yo mu buyaga, abandi bakamuroga bisunziki amashetani yo mu muriro. Sinzi ko kubana hora neza mugirageze neza mwumvirire zino nyigisho ko ndigisha ni nyigisho zifise mu ubwenge bwishi kurega afise ubwenge. Ibiganiro byacu keshe tunakumviza abantu haciye ubwenge abantu batahura. Ni kuvuga yuko rero naco gituma yo umugoye atwituye twebwe tumubwira ati ikintu cya mbere koresha igipimo. Kukubera iki? Twe nturi babandi mugati ndagwaye ngo kugenda umwahiro muravumba kugenda muzanire ngo ibi nibi wogiye guhereza umuti umuntu ntuzi inkomoko y'ubugwayi bwiwiwe. Mbe wobuzi yuko
hari igihe ugenda kuvura umuntu ugasanga ugiye umuntu yararozwe amaze kurogwa bakaca mufunga bavuga ati uzo muvura azoca apfa wowe kaca ukokera ko ugenda kuvura kugira ntuzi nyine bimeze ugasanga wowe ugiye kuvura umuntu ntwashaka no kunamuvura ukivyumvira gusa wagiye nacyo gituma tumande ugakora igipimo tukaraba inkomoko y'uburwayi bwe niyihe niko Dr. Swale akora ko twebwe nituraba uburwayi bw'umuntu agwaye apana kwikinisha mbe turaba twinjira mu mizi kujya kuntu ugiye mu ishamba guca igiti cya giti ukagikata ugihereye hejuru ego kizomara cube gatoyi mugabo imvura ni atasora niyagwa imizi karonka amazi kizokura kandi totahari nacyo gituma rero twe duhira mu mizi tuza wumva tanga amafaranga ya nana dukora igipimo duhire mu mizi kugira turabe inkomoko y'uburwayi bwawe kuri ubwo rero ntarandiriye gose nizeye kubiganiro byacu benshi barabikunda ariko dukeneye commentaire zanyu kuko izo commentaire zanyu nizo ziduhereza ingufu n'ingoga zo kumana yatobigisha byinshi mutayo musanzwe muzi kandi zino nyigisho tuza tubigisha na bimenyetso tuza tubabwira nibyo bigaruka kandi bikabatahuza no kwimera mwebwe abo muri bo n'ikibazo mufise kuri yagira cy'ubwenge bikarangira baturondeye kugira ngo dushobore kandi dushobore kubafasha ibibazo byabo ko nabwiye yuko jewe Dr. Swale ntuzondondere ugwaye malaria jewe Dr. Swale sinzi kuvura malaria na je ngoye malaria ngina kwa muganga ivyo ntabyo nzi ariko kuvyerekeye uburozi uzundondere kuko tumaze gufasha benshi mu bice 50% ibice 2% abavugitwayemo nabi buryo umaze kugaya wakuvuye ukamugaya ukagaruka kandi ukamwita ngo numurozi burya anya bajya barakuvuye nujya barakuvuye je birashikana kugira ikigongwe mugabo bajya hakuvuye uyumve neza ko adashaka kugira ikigongwe igisha gikwana giki ni gucagana agakora ibyabo byose hama bakakureka ukaguma uko nyene hama mu cyama rero turagarutse kandi kuko hano benshi babagira ibibazo Dr. Swale ibiganiro bishane byiza gose cyane gose kuronka gute mbe woshobora kuvura umuntu ari hafi cyangwa umuntu ari kure yawe reka bani yishyura icyo kibazo imbere yuko ntanga bya bindi bimenyetso cumi bisigaye Dr. Swale turavura umuntu ari hose ari nubwo wa uri munsi y'isi mugabo utarapfa uri muzima turakuvura kuko tumaze kuvura abantu bari muri Amerika Belgique Omani Saudiya ibihugu byinshi ndoba ntanazi byinshi turamaze kubavura kuko twigisha dukwana iki dugusaba izina ryawe n'izina rya mama yakuvyaye kuko keshi na keshi umubyeyi ari original atamakenga arimwo abo mama mbona abo mama kweli kuzobona injuru biragorana kweli burya mama wawe ni wadiso wawe original mwaje kugati ngujya niswe kumbataliso ariko mama agoma ari mama wawe ariko nibisubiye ko mama washo kubera ikigaba kanari nyoko ndetse gasungana mu rundi cyo ni biri hari biriho none mama amaze ko ari umurozi mama amaze ko ataki mu wafisa kigongo afise wumva ari umuvyeyi ibwoko turagiye rukebuke rero nisho yuko turakuvura ahantu hose uba uri ariko utoye nimero yacu ya telefone yumve yuko ugitora utaje kubraga utaje gukebuza kuko jewe umwanya wanje bwishi mbadiseriye fise umwanya muto wo gutwenga no kuvuga kwesha ngesha bandiseriye nakazi bandimbo hama kurugutura amatwi unyumve neza untahure neza ikiganiro giheruka narondera anashaka kuri batatu ariko twarayaze turavugana ariko ngo twayaze nta kintu turabarakoresha kizima kugira ngo dushobore kubafasha ibibazo byabo turagiye season ya mbere episode ya 4 ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe nasubiye kurogo cyo gisigura nabibasiguriye babyumva ikimenyetso cya mbere kurota uriko urajya ibintu byitwa imibuyu kurota ufise ibyo bitwa imibuyu kenshi na kenshi mwijoro ubifise mu nzozi zawe ugiye kunyamugasinzira akabye icurota nagenda kubwira yuko ivyo bitwa imibuyu ni bikoresho bikomeye cyane
amashetani n'abarozi bakoresha. Mvuze amashetani, hari amashetani y'abantu n'amashetani y'amajini. Hari abarozi b'abantu n'abarozi b'amajini. Rero ako uhura ni shetani ry'umuntu, wotumura ni shetani ry'ijini. Shetani ry'umuntu, shetani ry'ijini uriyete kwizina ry'Imana gerane ririruka. Mu shetani ry'umuntu ashavuga ati bana sinzi. Tarikoreye umuti ntirigirane. Okay. Kenshi na kenshi rero ibi ni ibikoresho abaruzi ukunda gukoresha imibuyu n'amashetani mu kugirana gushaka kuroga ikintu, gushaka kuroga abantu, ndetse n'ibintu by'inazi. Nubwo inazi ari muti besha bikoresha, mugari inazi nazo nyene zirakoreshwa mu buryo bwo gushobora kuroga abantu. Izi nazi mukoresha mu guteka umucerizi ibi murazibona. Mugabo jewe sinzokwegana umunsi numwe ntanga ikiganiro cerekana ingene abantu babaroga ko mworugana abantu benshi mumvise inzigo, mumvise intina mibi. Abantu mvuga ati ngira ikiganiro cerekana ingene baroga abantu, musanga mugiye kurogana. Nzokoma ndaje ibiganiro byerekana ingene mwarozwe gusa. Ibi bitugaragaza ko mwarozwe. Ikimenyetso kigira kabiri, kurota uriko uranywa amaraso. Kurota uriko uranywa amaraso. Kurota ubugirani uriko uranywa amaraso mwijoro. Ukarota ubona wewe uri wa wundi usinzire gusa, ukabona uko uranywa igikombe cy'amaraso mwijoro. Amaraso ukuranywa nasiguritse nay'umuntu, nayimbeba, nayakayabu, nayinkwavu, nayinkoko, none n'imbeba nisanga ntifise amaraso. Igizina amaraso, kurota uriko uranywa amaraso, mwana wa mama, ico ni kimenyetso kibi cyane ku buzima bwawe, ndetse no mu rubyaro rwawe no muri kazoza kawe. Shaka gusanga abantu arakuze, ageze mu bigero, hageze karongorwa, ararongowe umwaka umwe, imyaka ibiri arahukanye. Kubera iki? Wewe hariho ubwami bw'uburozi bwagirageje kwikusanya mu buzima bwawe, bwaramaze kwiyubaka gushika wewe uhitamwe kugirane, gufitamwe kuvuga ati ngiye kubaka ugonje kugira ngo nzorame nk'abandi. Ariko kubera ya nkomoko y'uburozi bwakubonye bwishi, nta byivuza, ugasanga ati wapi wari wiwacu mu myaka ibiri urahukanye. Abana ugasanga kwerengesho zabo mbi, nyifato zabo mbi, kuko ari uburozi buze bufa n'inyifato zabo mbi. N'abantu bakunda gusambana, dusambanye nujya, dusambanye nujya. Ibyo byose biri mu bikeye kuzana kurogwa uburozi. Kuko ari uburozi urogwa n'uburozi wenyine kugirane wironderera. Mwana wa mama, ukabuzi kice kimenyetso cyo kunywa amaraso kimaze gushikira, yarageze urondeye Dr. Swale agufashe hakiri amazi, ataronka imbeba, ataronka inka, atararenga inkoko, ataronka imbwembwe, atararenga inkombe. Mwatobara gose kirundi ni hatari. Ikimenyetso kigira gatatu. Hari abantu ushaka gusanga afite umutwe mutoya. Bagasanga mbere umutwe usanga umutwe ingana n'ino ngumu ya Dr. Swale. Ugasanga umutwe wawe uraremereye, ukamenya afite igitwa kinini cyaremereye gose. Kumva kenshi na kenshi umutwe wawe uremereye. Ukumva umutwe wawe urijene. Cyangwa ukumva umenga umutwe wabyimbye. Ukumva umutwe wagizene wabyimbye. Na sinta kupiga toka. Ukumva umenga umutwe wagizene wabyimbye. Ico ni kimenyetso kigaragaza ko mu buzima bwawe ugendana uburozi. Ugendana iki? Uburozi. Mugubwo burozi ugendana ntituzi ko ubwo burozi bukomoka he. Ukere ku ubwo burozi yo bukomoka, ucugirane ucuronda Dr. Swale kugira ngo ashogirane ashobore kugufasha gutunganiriza yisunze ububasha Imana yamuhaye. Dr. Swale turavura mugabo ntituri Imana. Kujya muzi ko no kwa mwana kuri president kwa mwana kwivuza hari ngo bibiri, hari gukira cyangwa kudakira. Ibyo mubitahure neza kandi mumenye neza. Kandi ndasubira yuko ugiye kwa mwana kwivuza umugore agaca afa imwe serumu, bidasubira yuko utariha urariha. Mu bantu benshi twavuye, umaze kubona umuntu agenda kuri TV agashinga naye ko wamuvuye, umenye ko vrema ubuvura. Ndonanti wipurusa n'ucana ni kwijana. Harajyagenze neza uretse 2%. Nabwiye ko twege tariki tutari Imana.
Nituri abaganga baza bakayeta biyemeza abantu ngo cyo ko ikimenyetso kigira kane. Ikimenyetso kigira kane kwiyumvamwo gushaka gukoma induru cyane gose mu gihe wumvise voice ya Dr. Swale. Voice mu gihe wumvise Dr. akurikiye voice cyangwa kuba nko mu kiganiro hari voice Dr. Swale kavura umuntu kayumviriza wowe kacanga umengo ko induru gose ukamukaza umenga ari mu migenda cyangwa untambwiye ati Dr. Ijya presentation ukunda gushira kijya mbere ijya rutera ubwoba nayikuye kuye presentation ni kuvuga iki ijya niyo nkunda gukoresha nange kuvura umuntu nambe ukunda kuyumvuka cyo umwe ugize ubwoba cyane gose ndondra uragwaye. Ikimenyetso kigira gatanu kwama mwashamiranye imisi yose abagore n'abagabo kwama mwashwanye imisi yose kwama kumatirana ingumi imisi yose ukudahuza mu rugo kwama mwikekana yani urugo kutagira amahoro kwama ari gushwana umugore niyo baho umugabo ntagire ikigongo umugore nta mugabo yubaho umugore umugabo agirira impuhwe umugore kwa umugabo nuko Imana bivuze kwimama uri umugabo cyangwa ati ko biri kose umukenyezi wanje arashonje umukenyezi wanje aragwaye umukenyezi wanje akeneye kwambara izo ndo shingano z'umugabo nawe umukenyezi kwiyumvamo yuko utegereze kubaha umugabo wawe ariko iyo maze kubura ibyo onya aho hageraho umugabo adashobora kugaburira umugore wiwe adashobora kwambika umugore wiwe adashobora gutunganiza umugore wiwe basi umenye yuko urugo rwanyu rwaramaze kwinjirirwa n'imiyaga mibi rwaramaze kwinjirirwa n'abarozi cyane umugore kutubaha umugabo mu gihe atacabura ku mugabo wiwe ibyo byose n'ibimenyetso bigaragaza yuko mwebwe mwamaze kurogwa uburozi bw'irani bwo kubatandukanye. Ikimenyetso kigira gatandatu twama twarasoma raporo menshi kwa naturondera Dr. uri Dr. Swale ni jewe batwandikira nafise ikibazo kiniki jewe amafaranga mu matakara nkeka amafaranga ajagaruka umuntu amubwira ati wa amafaranga mu mataka manzu kuri ikimo try manzu amafaranga takara aho hantu wando mashira akaburungu neza ngira asigure neza kubera iki ngunda kuvukona kubera nzi yuko gutakaza amafaranga kenshi na kenshi ntago bishobora kuva kuri wewe gusa birashobora kuva bivaye mu nzu ubamwo cyane iprasera ubamwo cyane ikibanza udandarizamwo cyane inyifato mbi y'abagenzi bawe aha mama mashira akaburungu neza ngire nsigure inzu ubamwo gute birashoboka sanga iyo nzu upanzemwo cyane iyo nzu ubamwo iyo nzu nyene inzu yagiye ku mupfumu aracisha acamuhetrishika chuma ulete manake ni ubwoko bw'ubusuma bakoresheje uburozi amajini arabona ico kintu akagifukira muri iyo nzu wewe wava kudena tugashamuza amafaranga 1560 ugasanga amafaranga 3000 vyagiye ukadena ukagigiza umugore n'abantu bagirane utazi impamvu kumbe ngaho mu nzu bamwo hari uburozi bafukiriye bugutuma ushagrane buguma ukwiba wibwa butwora bushira kuri wa wundi yakoresha bijya bintu cyangwa ugasanga biva ku kibanza aho hanukorera uwo muntu yego yitondandalizamo yaragisizemo ico kintu kiza kamwibira kimutwara ivyo bitahure neza mu mbenge neza izigisho ni yigisho zokomeye cyane gose kuna bise ubwenge byama byagushikiye gerageza ugirene uturondere tugufashe tugutunganirize. Dr. Swale turiho kuneza y'abantu bose apana abarundi bose y'abantu bose kwisi kuko nituvura abarundi gusa. Ikimenyetso kigira ikimenyetso cindwi tukuri kuchaka tandatu hari amatwitura Dr. banyivye idora mu natalo banyimiliyoni zingana manzi koshi gipimo akatayanga tayigira. Koma singa twabikoze
kuba tamutama nyukura ko umubiri we umeze neza ariko ndabaze barama ujye kwambara impuzu yera wo kwambara impuzu nziza cyose wimvemo kuze gukora ikintu umuntu utamanye gutuza umubiri wiwe ni nko gufata ukagenda miso ukagura impuzu shasha ukaco yambika umuntu n'ibidugumba byose n'ubucafu bwose kuko umubiri umeze neza n'ibikorwa byose biragenda neza nubwo umubiri wawe umeze nabi n'ibikorwa byose birapiga sota ukabuzi ko uri mu bantu ngo gikire kubona dutashobora gukora ikintu akara kubwiye turabuze ngo yawe ntugikoreshe ugerageze urabe neza ikimenyetso cy'umunani kindwi kugabanikirwa amaraso umubiri wawe kwa muri umuntu amaraso yama yakamye waburi wandi wamahongerezwa amaraso bongeje amaraso umenye neza aha twasize akaburungu na jini giza bitinya imana rija kuba mu mubiri w'umuntu kuko rimaze kuba mu mubiri w'umuntu kesh ribaho rimwe amaraso sabone ngabindi ko nawaze ngo waze wapo bariho ariko babapembere muragendana banaza bakaza bikine bahejeje gukora akazi akagenda ukabuze uko mfise wa ikintu kikuguma mu mubiri tikishetani tikijini ngo wayingina ni wewe unakufu kunakwenda keshi na keshi rero kunde gukamwa amaraso keshi na keshi wakubise abavyeyi cyangwa mfise igishetani kiri mu mubiri wawe kuko amaraso nibyo binyobwa byabo mu barozi b'abantu cyangwa abarozi biki b'amashetani konda birenze cyane gose konda birenze cyane gose ugasanga umuntu yonze wallahi abantu bagira amashini usanga umuntu yonze gushikaho umuntu yambaye ipantaro kagenda ubone genda ajya gusa yigiragera gusa fye cyangwa se umuntu yambaye n'idire kagenda ngo n'idire ngira igumego n'ugenda gira kubita gusa usanga umuntu yonze asigaye kuyigufa imuzi genda ajya gusa ipantaro ajya gusa kandi umuntu arafungura na malaria gwaye na kweze cyagwaye n'uburozi Mario kile kuvura mezi uko bamaze kuvyibuha basha twitaye ko turabarozi umuntu uramuvuye arapize aravyibushe baye munini aho gushimira ku isoko umurozi ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe warotswe nimbuzi wewe yuko wonda buri munsi mpamvu atangwa ari mugweko kuki Dr. Sir navuga atangwa ari muvuyeko nuko yuko kugira ngo doctor akwakira tuno kuvura amanze kukobaza yuko atama examen kwa muganga akoresheje kuko ivyondesha suburozi gusa n'ingwazi kwa muganga zagirante zirondesha icyo ni kimenyetso biraga kwa gizene nuko warozwe yuko ufise itani gane rikunywa amaraso mu buzima bwiwawe ikimenyetso c'icenda kubura inguvu zo kunezereza ikaroti kubura inguvu zo kugirane zo kwabira tuvuga mu mvugo mbabarira amatwi umugabo kuri inguvu zo kugirane zo kwabira atangwara agwaye hari ingwara mugashaka kugwara tukamubuza inguvu n'amatwi bwo malaria kagwara diabete ukagwara iki urumva ngo ushuzakeye nangwa nimwe ugwaye wewe kabura inguvu ariko umugabo yihenda akagenda hanze agahora n'igihabara ewana akasumuriro neza gushikaho ibintu bigenda neza umuntu akawutwara neza kunyunga neza ariko yagera muhira agasigara ya matrovize bikamunanira cyo kintu kigaragaza ko yagize nte waronswe n'umugore uko nyene swat bishaka biva ku mugore gusa ngo umugore yarozwe ifanisha tanafite mu mbiri wiwe cyangwa se ngabipfa ku mugabo n'umugore yaba kumwe n'umushinga nawe ndari mu nzu bariko baganira ibikaniro by'abubatsi by'abakuze bikanga ariko yagenda hari hanze gatoya ari hirya gatoyi ewana agakora neza fresh n'indukumbikabira ariko yashika mu rugo bikanga shuri kinzira kagize nte yuko warozwe ngene mama ngene wacu naco nakora kugira ngo ndeyigishe ebe n'igihugu n'abarundi eka isi yose kugira ngo mutahure mumenye yuko hariho ingwara zishobora gutuma zibabuza kudatera imbere malaria ikubuza gusa irakugwa gusa kaburi inguvu mugabo malaria ntizo guhomvya nguze kunanaza ngo uhombe oya
Kane mwumve neza itandukaniro rya Dr. Solengina akora n'itandukaniro ry'abandi abaganga b'ikizungu batuvura ku by'ibibiri, ariko twege natwe ivya variant food ntabyo dushoboye, niba bishoboye muga twege natwe tukora ibintu bibiri, turavura tukongera tugakora tugagirani tugahereza abifuza. Nogera kwa muganga wa malaria kwa mwakuri pese tukavuga ati jewe nava ino mugabo nkene kumugabo ndi dusubira, ibyo bigukorera ivyo n'ukuri, ibyo bigukorera cyo gatagura umusazi. Ngogenda kwa mwakuri pese tukashira ubwira doctor ati jewe n'ukuri umugabo wanje ntiduhuza, sinzi ikibazo wafise mundabira ikibazo wafise, shamwe ngo umusazi ngamwumve ko pege ngayo wacu turavura nibyo tukabikora. Kuri ubwo rero urakoze ho muri hose, mugerageze muduhe intege, mudushigikire, muandike ama commentaire, mudufashe subscribe, partage n'ibindi akazalika kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure. Niyo TV chako ibiganiro n'amafilmu murakoze cyane rwose.